Yes, all right. Abakunzi ba Kiwacu Magazine mu kiganiro Kiwacu Music reka nongere ndabaramutse nongera ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro cyo kuri no munsi. Muramaze kuba mubimenyera si bishasha kuri mwebwe buri gihe turaza ngatwabwira yabiko biravuga muri music industry ya past 257 ayabagiye avugwa mu nditwa twarangije indirimbo ziba zagiye zisohoka niziba zigiye gusohoka ndetse n'ibintu by'ibiteramo yabigiye kuba ndetse n'ibyabaye. Of course unamushobora kwibaza ngo bigenda gute. Alright, no munsi bigiye kuba show sana kuko nashoboye kwegera igicocoro cyo kwenubwa nashoboye kwegera igicocoro muziki w'u Burundi kugira ngo dushoboye kuba tugenda tuganira abiri atatu kubihanze umuziki w'u Burundi. Mushobora kwibaza ngo ninde, reka ndaguha ikaze maze dushobore kuba tugenda tuganira nawe. Welcome, karibu sana. Ndibaza mwamaze kumubona sundi muramuzi sindi mububwire ngo yidondorerwa bidondore bamwita Simbizi Basema Vumba n'umunyoni. Ndagoye ikaze cyane ramutse abakunzi ba Kiwacu Magazine kiganiro Kiwacu Music maze dushobore kuba tugenda tuganira abiri canka atatu. Yego ndaramukiye cyane abakunzi ba Kiwacu Magazine Kiwacu Music. Yego aho bari hose yambu canke mwiriwe kabisa. Yes, nuko singiye guteba cyane shaka tuganire ku muziki w'u Burundi kuri music industry ya plus 257. Reka ntangure n'akabazo kanje kambere kagira kati uno munsi duhora twumva hirya no hino bavuga ngo iterambere ry'umuziki w'u Burundi ngo twipfuza ngo iterambere ry'umuziki w'u Burundi hageneza na neza bavuze ngo iterambere ry'umuziki w'u Burundi baba bashatse kuvuga iki ni iterambere rifatiye hehe rizanywe na bande rigana kenshi iyo bariko baravuga iterambere buri muntu wese abitahura gutandukanye cyane gose burya iterambere ahubwo hari uko je ntahura iterambere sivyo hari ukuntu itangazamakuru media risigura iterambere mugabo defo ugasanga ico kintu media irikirita iterambere ugasanga n'uburozi iriko irarema kuko umuntu ndakubwiye yuko wateye imbere ugasanga akabwiye warateye imbere utigaburira akakumvisha yuko wateye imbere umuntu abaye karaguhenda. Mugabo no munsi ariho ni kuri iyo iterambere media ivuga kenshi usanga ari rya terambere maybe rihagaze ku bintu virtuel ibintu bidafadika ibintu utari bufate uravyumva. Niyo mpamvu kenshi iterambere riri mu bantu niryo y'ibintu bidafadika umuririmbyi asigaro nka views nkumenga ama views arayajya umuririmbyi asigaye wasanga niryo terambere itangazamakuru rifise niryo basigaye n'umuririmbyi basigaye babona yuko ari gihanganye nuko ngo yaronza ama views menshi. Mugabo jewe iterambere uko ndaritahura ni rya terambere rituma umuntu abicitegerezo mu kintu runaka hamwe umuntu avuga ati nanjye ndifuza kumera nkanaka. Mugabo itangazamakuru dufise d'abord yagiye kuvuga yuko abantu baronka ama views baba bafise amahera cyo ne cyambere usanga rero n'abantu benshi baca bagomba gukora ivyo bintu bagiye kurondera ama views. Mwanda kubwije kuri uravye nka budget ya projet imwe y'umuziki itwara kwacuraba naho baronse 1 million de vues kuko nambo baronse 1 million de vues n'imiburi ibura amafaranga ushobora kuronka ushaka gusanga uronse basanga nka 1 million de vues ni ibintu kwanza bimari gihe basanga mu kwezi kwa mbere waronse ibihumbi ijana wasanga ibyo bihumbi ijana byagwaye nk'idolari nk'ijana canke zinga d'abord urumva ugasanga rero nk'iyo projet imwe yagutwaye nk'imiliyoni nka 5 6 uravyumva. Rero mugabo uno munsi ni bon biraryoshe kuko hariho n'iterambere usanga ata importance nini ya itangazamakuru iriha aho uno munsi umuririmbyi atangiye kuzaronka ibiraka
aronka amadiri amadiri mugabo rofetwe naho nayo madiri aba yaronse azi neza ko itangazamakuru imwumvishe ko ubuhangange bwiwe buri ku manambazi usanga ya mafaranga atiyumvise no kugira investissement je iterambere ry'umuziki ndagiyumvira en terme d'investissement en terme yo kuvuga uti uno musi n'amafise nambazi zinganuko namba ndaronse diri zinganuko none je muri societe mbamwo ndiki urabyo ico jewe nico rero nikiterambere ushoboye kubona ati ujya no murimbyi runaka arenganye ijya n'imodoka yo murimbyi runaka ijya n'inzu y'umurimbyi runaka kandi nkaba ndi surese nkaba ndi 100% yuko iterambere ryiwe ryavuye mu muziki ico rero nico giye kuri jewe nititerambere mugabe ico naco nta power nini yagifise mu entertainment benshi bakuzokubwira ama views n'ibiki ibintu biri très limité. Yego abakunzi ba Kiwacu Music murabyumva ibijanye n'iterambere ry'umuziki kuri Simbizi wa Semavumba ingene avyumva reka nambaza akabazo kanje kagira kati none nkuno munsi wumvise umuntu mushasha je muri industry kuko ni benshi twama twabonye hari benshi bama baje bikarangira byanse ntibakomeza umuziki kandi ugasanga vraiment petit afise talent kandi aririmba neza uno munsi kugira ngo umuntu agume ari strong agume ahagaze mu muziki aje nkuko abayaje atanguye uno munsi nk'akaroro oya sinokwirwa ndaguha akarorero kabaririmbyi runaka sinokwirwa ndamunoma ariko bariho benshi bagiye baza bafise impano ariko bikarangira bagiye down haba habaye iki ni igiki baba babuze kugira ngo bashobore ujya mu vuduko babazanye ugume urujya nyene ku murindi ushimishije ndibaza yuko ico réponse y'ico kibazo rafatanye n'ikibazo bwa mbere ruambagije abantu benshi baza muno muziki batarondera ibintu bimwe muri Mgisadbi niwe muri interview igeze gukora niwe yavuze yuko bwa mbere yaje muri game aje kurondera abakobwa yego sivyo rero hariho abaje muri no game baje kurondera abakobwa amaze kuronka wa mukobwa umuziki gagaca guhagarika ari hantu uzovuga ati umuririmbyi yarazimye kubera objectif sizimwe mugabo ndakubwije ukuri umuntu wese yakoze no muziki arondera amahera no baracahari cyane gose umurimbyi wese avuga ati yaje gukora uno muziki yawinje naho yoba yaje atangwa arondera abakobwa mu nyuma gacha derapa umuziki wacu agacawugira business benshi baracahari cyane gose ko ndazira abarimbyi benshi ngaha utazomwumva mu nkuru nimwe y'umukobwa mugabo ugasanga bo bameze bon mugabo ikibabaje nuko usanga ta power play nini yababahereza kuri babo burumva objectif zabo sizimwe izibarizi uzorabe dufatende ndaganda go example nk'umurimbyi nka Vishurov uzosanga kenshi ataja mu itangazamakuru mugabo ujya akora music business wakora ivyungu kandi ivyunguka bya Vishu ntabwo ntibiri ku ma platform ntoya ntuzomubwira ngo ama views ngibiki oya wewe yarondera arahatse uravyumva n'abandi baririmbyi benshi ufete ubwo nibyo babitumwa na management umuntu aba afise runaka yaronse bivanye n'uburyo management ifise bo management d'abord ikintu kimwe management tuzacu dufise nuvuga yuko ari utugwi nabarimbyi bakano bafise aba manager nk'umu manager wa Vishu ni Bon Happy Famba yarakoze umuziki neza rawuzi arazi kandi Famba kuva kera yakora umuziki w'ivyunguka kwera Famba batanguye ari umudanseur bagenda kuri gutamba ruko babarisha kuva kera yabibandanirijemwo umuziki wiwe nta yindi source de revenu Happy Famba afise irengeye umuziki uravyumva kandi bari ashobora ko bari mu baririmbyi binze amafaranga menshi ku kwezi kura n'abarabira no ku miduga baba bagiramo ukabarabira lifestyle yabo karaba n'ibintu byinshi ubara kubarabirako mugabo simvuze yuko n'abandi bariko baraza bakora business y'umuziki surtout bano bapeti bariko baraza aba Dramati abapeti ba Fernando ba Gusto baboneza yuko ari abapeti ejo babandanije ko no muvuduko y'ivyunguka waneza yuko bizogorana yuko banazima kubera impamvu bakogenda bandika izina mu umwe benshi bazimye iyo utarondera amafaranga uzima n'ingoga kubera n'uwundi bavuga ati none gasha ibi nibyo bindihira inzu nibyo bingurira igitoro cy'imodoka nibyo bituma mbaho mu gisagara hamwe rero ntagumye ntanga update nyene iziri strong nyene indirimbo nyene zifise kime umva ko ubuzima bwe babuhagaze niyo mpamvu rero umuririmbyi ahitamo kurondera amafaranga kumva namba urondera idemu urosugora udemu rumeze fresh kandi ago example nkaho rege ntiharonse urudemu urege dabo yarakoze umuziki uramuhira aronka amafaranga aronka amadiri kumbe yishakira idemu acaronka urudemu ruraho y'abana gwingidi fye
n'ama YouTube yaciyagurisha ariko agomba tubona kubita amasho we sivyo yarondera oya rero buri muntu wese nukumenya ati ndondera iki muri no game mugabo rero ikindi naco uno mwuga dukora n'umwuga abantu baba bagomba gufata nabi kandi ari umwuga uhambaye cyane urumva niyo mpamvu rero bisaba rero yuko na media zacu zihindura systeme zikoresha kugira bamenye ati du promoting bandi tuduze bandi ni bandi bona yuko nibaza yuko turavye uburero dufise turafise uburero bwiza n'ubundi burero ubona yuko buyobeye mugabo no muso wana c'est bon uyu muririmbyi avuga ati aha niho nkura kuko even hari abaririmbyi benshi usanga bafise aba manager gasanga afise manager nk'akarero nka Vishu afise mu manager hari abandi baririmbyi usanga bafise aba sponsor bakabita aba manager rero umusponsor buri gihe aguma ashiramwe inoti ata income ari kararonka fendo farageri yakabiheba niyo mpamvu ucubona nk'icitwa management ya D1 bahisemo kugura stage kabisa kugira byanse yuko baronka babaha amasho basi bonyene bitegurira ama concert yabo ivyo rero ni ingingo ziriko zigenda ziza muri entertainment yacu ku buryo umuziki wacu zoga muri strong ari naho nyene bizoca bigora yuko umuziki wacu kandi usubira inyuma kubera ubu abaririmbyi bose bariko baja muri system yo gukora ivyunguka bakora ivyunguka bose kandi nivyo byiza kabisa hari ikintu warugarutse ku ikintu cy'ama media gukorana kw'ama media n'aba artiste kugira ngo bigende neza byogenda gute nk'akarero par exemple Alvin Smith ahetse kuvuga ati jewe nta TV online nzoshobora gukorana nayo itampaye inoti yego sinzongera kiga ni ikintu kubwawe uvuga uti yari yaratevye n'abandi baririmbyi bakwiriye gufatira ngaho nyene bakavuga bati akinoti mugiye gukora ikiganiro bubona imikoranire y'ama media n'aba artiste neza yogenda gute ivyo bintu subwa mbere biba hariho umuntu yigeze kubigira kera wanashakana ama media en ligne impamvu no munsi avuga ati nivyunguka ni kubera ubu ni bimwe nakubwira kware yuko ama media yatanze information yuko izi media en ligne zinjiza amafaranga kandi amafaranga ava mu views cyane gose urabyumva uno munsi rero turi muri position y'ivyunguka cyane c'est-à-dire namba media igukeneye ku iyo views kuko d'abord umenye yuko ibintu tuza kuvugira nga muri no tangazamakuru hari n'ibindi bintu bidushira hasi cyane gose ngabo ku fait que mbaza ati twavanye ko nta problème mfise urabyumvaga bro kuko media d'abord ikurondera ari uko ifise inyungu zayo bikuronderako urumva yuko hari inyungu we nta mutabo ufise muri iyo media cyane gose uravyumva nambura umunsi muririmbyi d'abord umuririmbyi kwama mu bitangazamakuru hariho izina runaka hari n'igihe bibagira ko ari n'umuririmbyi abantu baramumenye kuko umuririmbyi agira sortie médiatique rimwe soit afite igikorwa yakoze ariko aragipromote abandi bose basigara avugirwa na team yiwe namusanga afise abantu bamako namuvugira bagira iki gwasanga afise umuvugizi voilà si ngombwa yuko yama aca asohoka rero mbavuga ati dukeneye image yawe buri gihe bingana nuko umubwiye ati ndagukeneye muri iganisho ibayita iyi ni show turimo ngaha ushobora gutanga show buri gihe yagusa ikindi naco ukiyo kumenya naho uba ufitanye partenariat n'umuririmbyi si ngombwa yuko yama muri ico kiganiro kuko aca duhira abantu ejo no kuri show bazomukenera aje gukora concert usanga voilà nuko bisha bigenda niyo mpamvu rero ikintu gishaka yabaye n'icyayi ni ganyaganya urankeneye kwibi nanjye nkeneye kibi ni nkuko n'umuririmbyi none kubera iki umuririmbyi afise conférence de presse cyangwa afise ikintu agomba kuko igitangazamakuru uri muri hishi ikibazo gishakiza mushakane abaririmbyi bonyene baze bararihishwa n'itangazamakuru ega ni ganyaganya n'abaririmbyi nabone barihisha nukuvuga yuko kandi ndaguha kandi example gato hari umukinyi wa film yigeze gusaba sponsor radio Isanganiro televiziyo Isanganiro mo yigeze kubasaba bazi mu bintu muri public reportage bamurisha 300,000 iyo film nyene bariko bararanza lo tipa cyayibona kuri televiziyo Isanganiro iri kiracako kiraca kirengana je cyandondana bano bantu fuko ndabitwarira yaje ndamuha imitwe ingene bigenda
ivyo ni professional. Wewe ukeneye ko tugira partenariat nanje ndagukeneye mu vyanje ingo. Mugabo hari umuntu avuga ati jewe ninagukenera sawa mugabo we niwankenera sinzoza. Rero niyo mpamvu rero munacavuga uti je niwankenera wanje naye. Kuko nanje ninagukenera nawe uzombwira ati maya ukeneye kwiki. Ya. Rero ingingo ahubwo Alvin yaratevye kandi ivyo bintu hamwe buri muri imvyo wese yofata iyo ngingo. Canke umuntu wese ari muri entertainment yovuga ati jewe kugira ntange ikiganiro ibiciro byanje nibi. Iyo ni ya industry naye amafaranga cyazunguruka kuko meme na medium yiwawe ikiba serious ubuzi neza agaciro k'amafaranga umaze gukoresha kabisa. Tumaze imyaka n'imyaka barimvye umengo babayeho ibintu byabo ni kubuntu. Uragiye muri studio bakuri recordingiye kwa gusa ukoze video kwa gusa ukoze kwa gusa promotion se kwa gusa uzofumenya agaciro kawe ryari. Mugabo nziti muri studio naya audio naya media tour media kugira ingire promotion nakoreshe jaya urumva yuko biroshe ukidandaza no kimenya ati okubiga igiciro cyanje niki. Mugabo gushika no munsi muri yakubwiye ati igiciro cyanje ni 3 millions ni 3 millions sur base de quoi wishimika igiki. Mugabo nkijya kamera barakubwiye ati $1 ibihumbi bingahe kubera bonyene baba baharuye ama pièces azikoze capteur ibiki ama lens niki baraharura ibintu byinshi bavuga ati ikintu ni $1 ibihumbi 3. Mugabo bari ibintu bita ushobora no kwibonera n'amaso yawe ushobora no muri laboratoire urabyumva. Ni telefone bakubwiye ati ni miliyoni ugiye kuraba ibikozwe bavuga ati bya bintu nivyo birakwiranye. Mugabo hari ibindi bintu usanga tugomba tujya mu byifuzo cyane. Mugabo urumva nk'ingingo ya Alvin yo kuvuga uti jewe nuku peut-être nuko bareba ashobora kuba amaze guha n'ama media nayone akamubwira ati nawe dukeneye mu byawe duhe vyunguka. Sibizi ndashaka tuganire tugaruke gato ku bintu bijanye n'ama base. Bijanye na base. Twumva hari abantu bagira ibintu abaririmbye agakora ama base anari bakavuga ibintu binibi. Urugaza gusanga mu nyuma ntibyari ibyo. Byari byo nyene bita base. Base ifashe ku muririmbo. Muri rusangi base novuga yuko ikintu irafasha mu gukuza umuririmbyi mu gukuza cyangwa mu kuyica. Kuko si base zose umarekuriye kugira hari ibindi bintu ubwa ati no isi on exagère. Aho nyene ari inkuru imwe umuririmbyi ashobora kandagwa example. Olege twamumenye nk'umwana yakoze akantu arapfungwa. Mugabo we washabigira akamenyero komisa izina giye ucuboneka yuko wowe ikibazo yari wewe kabisa. Urabyumva nibikiri beze kandi kibashari kibazo cyane ko beze nakantu katababaza gusa mugabo gatuma umuntu agira attention kuri wewe. Kino kintu kandi ayikurikirane ni nka content bibaye créé mugano kumenya ati none iyo content bibaye créé ni content nyabaki. Urabyumva ko sama content yose turekuriye gukrea hari izindi ziduhamba. Rero base kuko umuririmbyi atungwa nuko abari karavugwa. Uyu muririmbyi yagaritse kuvugwa menya yuko karere yiweze. Yes. Urumva rero kuba umuririmbyi agukrea buzz si umuririmbyi gusa entertainment ibintu usanga harimo ama buzz bituma aba journaliste baronka inkuru bavuga bituma n'uwo muntu yakoze icyo kintu aronka amahigo yo gushobora kwisigura imbere igasi ngombwa yuko none dufate ngo bashaka gutuma hari nk'umuririmbyi n'ubunyene mukuzanira ngaho buri by'umubaza ko yatabishaka cyane gose tabuzi ibyiwe ngene utazi atamana n'iminota 5 ibibazo biba biheze kukabura iby'umubaza mugaba yamana ibintu akrea agagira ukunuku biroroshe yuko aronka ibyo avuga kwero ababifimba buzz ashobora kuba source ikintu cyo tumesha makuru bikuvuga. Urumva rero ko buzz si bwabo nukumenya ati ne bariko baramvuga gute bakora mvuga neza cyane nabi. Iyo nabi ndafise capacité yo genda kwisigura ega n'umuririmbyi avuga ati agakira nk'urubuzz rubi azingene voix de sorte tanzo bivamwo. Mugabo kenshi ari ama buzz yacu usanga ari ibintu biri hayere nyene biba byabaye. Iyo ntibikiri base mbaye bari ubuzima bwawe uri kurashira hanze. Yego murabyumva kubijanye n'ama base nuko simbizi bose mavumba ni nukabibona kuri we. Dusa nk'abasozera ndashaka tuganire gato ku kintu nubwa giherutse kuba
la fois passée Mr Champagne Wesho yakoze igiteramo muri arena yego kandi biravugwa ko ari Mr Champagne ashobora kuba yararonse abantu benshi kabisa igiteramo cyaragenze neza kuri we nkuko nabo nyine ubwiwa byivugiye ariko Mr Champagne yaravuze ati yaridogiye mu media menshi avuga ati ntimyitabiriye igiteramo cyo nkuko nabishaka kandi nimwana bivuze mbere bitahana anabita ngo ni silence media ngo ni silence media hama gutyo inyuma yaho ryari mu minsi Big Fizzo yavuze ati iyo aza guflopping icyo giteramo ga flopping nkari kuvuga byinshi mukavuga ati ngo wa mukongomani ibiki nibiki kuri wewe nk'abantu bagenda bavuga bati Mr Champagne ugasanga ari agaciro ugasanga sinzi ko no bita kutamuha agaciro ugasanga bamita umukongomani cyane kandi tubona yuko buri gihe niyagiye niyasotse hanze igihugu agiye kuvuga avuga umuziki wa plus 257 niki kintu babwira eske media nawe urabashinja iryo kosa ryo kutitaho Mr Champagne bo nukumenya d'abord ikintu cyambe nukumenya ati media ni institution irukwayo n'abaririmbyi ni institution irukwayo namba media zari ikomeje abo umuntu ikibazo nobaza eske Mr Champagne izo media yarazirondeye dize ukavaringa ibintu vyiwe uramusi buri muntu wese yari ikomeje yaramaze gufata position nta muntu agikorera ubusa agihari Jenda shobora kubona ikintu ndakibona nakibonye yego nakibonye sabigarukira ngaho uno munsi ntidukene ngo umurimbye ngo azi kuririmba cyane ko baruzuye abapeti bose baririmba ikiba differentiel ni cyane ni vyunguka bro bazo kubeshe umuntu beti hari umupeti nga yandunki indirimbo nukuri kimana cyenda nayipostinga vraiment nayikunze cyane iyo ndirimbo urabyo mugabo rero si menya yuko bose no mu ndirimbo ziriko zirasohoka hatabaye approach naho umuririmbye atoguha ivyunguka mugano fete ko aba yakuronda babwira ati kaka genda kene support yawe ufise igiteramo itariki nini none D1 igihe yategura biga bintu vyiwe byo yarateguye show mu Kinama yego born to shine nanje yarasanze inbox arambwiye ati kaka uzoza kunshigikira you d'abord ni respect est-ce que nukumenya none je Mr Champagne afise nimero yiwanje par exemple nta n'umunsi numwe yigeze ambwira ati kaka ndafise igiteramo uzoze kunshigikira none munyuza kunyidogera ngo sinaje kandi atavigeze usawa okay izo media vuga nubazanga Mr Champagne yarondeye akazibwira ati ndafise igikorwa runaka kuba umva buri muntu wese akwiye kuba nta mucakara wundi kabisa uravyumva umva buri muntu wese yamaze gufata Alvin Smith yamaze kumuririmbyi jewe nta media nzokorana nayo itamaye amafaranga cyane ni nkuko ari izindi media usanga bafitanye ubucuti mugabo si ngombwa uravyumva mugabo hariho ya approach uravyumva kabisa hariho approach umuntu kamwegera ukamubwira ati nkene ko dukorana ikigira kabiri naco jewe ikintu vuga kuri concert ya Mr Champagne ahubwo bijya birakwiye no kwigisha n'abarundi cyane Mr Champagne arakunda Burundi niyo umukuru w'igihugu ariko aravuga ati barundi kazi namwe inshuti z'u Burundi c'est-à-dire hari abantu b'inshuti z'u Burundi bari très none aba dufate par exemple hari abantu bama batanze imfashanyo ku Burundi si inshuti z'u Burundi cyane gose hari ibihugu by'inshuti z'u Burundi uravyumva kugirira neza u Burundi si ngomba ubura umurundi ndazi abantu b'abambassadeur nama nabonye bakaduserukira bien ari je ndibuka muri France ari umutipe yakora namba ari muri Union Européenne arono yabaye neza mu Burundi hari ibintu bariko barakora by'abantu bariko bariruka mbara batama hari muri Belgique ça mu majeux olympique yambaye drapeau y'u Burundi bivanye n'ingene na hospitality twamuhaye nga rero ibi byo bintu by'amatiku byo kuzana ngo urumva ukunuku ibyo ni kutia pembeni uravyumva tout simplement ikintu nakubwiye yuko na Champagne twumigirako urabona mu Burundi Burundi ndibaza mu karere kiri mu bihugu kibisa abakongomani menshi kabisa rero abakongomani barakundana barashigikirana uravyumva cyane iyo avuze ati iyo ndafise ikintu urabona avuga ati ndafise ikintu nga kabisa igikorwa mfise nga ndakubwiye yuko ibice 80%
bya support duhabwa n'aba diaspora bari ba diaspora b'abakongomani Kongomani ivyo ni ikintu mukwiye kumenya Burundi dufise aba diaspora baciye mu nkambi Gasogwe Kinama hari aba diaspora baciye mu nkambi y'Ibwagiriza hari aba diaspora baciye mu nkambi y'Imusasa za Kayongozi ari urumva abo bose Burundi bwarabakiriye babaho neza sivyo baronka opportunity yo kuja nikibuza urumva kuko niho bita muhira ni nkuko ari abarundi babaye impunzi za mutabera zande biyumve ko Tanzania ari iwabo ari usanga genda n'imigambi myinshi kirakorerwa muri za Kigoma zande ugasanga barubatse ibihoteli barubatse ibintu bikomeye muri Tanzania kubivanye ninge Tanzania yabakiriye rero kubona rero Mr Champagne ashobora kugira nka appel ko abantu benshi hari n'abavuye hanze sinzi ko babibonye hari n'abavuye hanze baje muri concert ya Mr Champagne kweka bavuga bati unu wacu bisigura iki ikintu kimwe twadukwiye considera nujya mutima bijya vyose abikora kubw'urukundo akunda Burundi Rabyo Burundi ni igihugu ciza rero zijya nguvu ashiramwe cyane turakwiye nasubuye kumwigira ko twese cyane gose urabyumva ego media zaramuhaye umugongo urabyumva ayaba rero nkundi muntu w'injyajya ngaje aca kubwira ati je nta commentaire ngira ko bya Mr Champagne urabyumva cyane aca kubwira ati mimi hapo nacho icyo mvuze abone comment kuri ivyo no comment mugabo je ndabwira ati ukuntu abandi bashigikirana ko ndi sûr et certain muri arena ndazi ko nk'ibice nka 95 kwijana bari bakongomani gusa kongomani kandi araza no kuri produit minota kayigusuka bwira umurundi vyabikora we kabisa Natasha wenyene bashoza kuri produit afise umufungo w'inoti akamija kabisa uravyumva hapa hakuna uravyumva ni mpamvu rero turakwiye kwigira kuri urwo rukundo abandi berekana natwe tukabigira ko cyane gose twabigira ko twakora natwe twerekana yuko duhatange umva duhanahane n'abadukeneye ko no entertainment ikura kubona ati yari umurimvyi w'umurundi ariko aratera imbere iterambere ni bya vyunguka urabumva atari uko tuzoreka kubikora tuje gushikirana nikizobuza yuko abandi bashikirana kandi tuzosupportinga abo nyene cyane gose Mr Champagne indirimbo ziwe ari aranja meme na equipe nationale niko kuva ndibuka igihe cya kane hari havumye indirimbo nanatakatala igihe cya kane 2019 ari aranja n'abakinyi ba football kaba yabashikiriye urabyumva kuko mu bakinyi ba football baruzazi yuko usanga benshi harimo abafisa nationality usanga bafisa n'abavyeyi b'ikongo usanga bita bambakala nambari bandi nomba zari Liongola nambokani oya mvuze mu equipe nationale yacu gabenshi usanga bafise moitié Burundi moitié Congo cyangwa sanga hari abandi bigiza abarundi tuba mbaya Burundi barabukunda cyane gushika navuga ati oya mimba je bunitwa umurundi yakutwa umurundi biraryoshe cyane nico gihugu cya mbere biryoshe kumva kwita umurundi n'ikintu cya mbere kiryoshe kubera buri nico kwisinzima sinzi yuko gifise liberté go mu Burundi cyane gose uravyumva kushikana n'umuzungu nabonye ni drapo uravyumva gapro ne mpamvu kino gihugu abantu benshi uzobona baracifuza kubera ikituko free turi free twibereyeho bien no beef no ni na ukwiruka inyuma uravyumva cyane gose ndo hivyo tu kabisa ego Yes mu gusozera ndashaka ugira akajambo kanyuma ubwiye abakunzi ba Kiwacu Music bo akajambo nababwira nuko babandanya ba supporting ino game uko bigenda kose aho twareje so turi no munsi kana aho turi no munsi so tuziba turi naho turi no munsi twize neza aho twavuye tukamenya naho turi aho turi ko turaja ni heza ikirere ndakibona yuko ari cyiza kandi ikindi kigira kabiri twiteho no kuza turitwararika imigambi y'igihugu nk'ubu igihugu kiri muri Rosansuma nivyo ari ukuntu impamvu urazi n'impamvu tubiterambere ryacu
tutarishikira Byoroshye. tugomba kwidekonekita n'igihugu. Hari ukuntu umenga ivy'igihugu twe ntibituraba. Kishira ahantu ho kweka mengo. Je ndibuka muri 2018 umunsi dutora constitution Satubi yarapostinze ari fier yuko avuye gutora. Ngabe iyo post yamaze umwanya muto ivaye n'amakomantere y'abantu baci batangura kumutera. N'abandi ko mbona bagiye gutora ari bisanzwe. Neje gutora mu Burundi mu gihugu canje n'icyaha. Ufite umengo hari amadroit civique. Urumva? Bagomba hari abantu bagomba kuturemera kugira twiyake uburenganzira bwacu. Ubwo burenganzira nke n'iterambere ryacu riri. Ufite bagomba hari abantu bagomba kutudekonekta na societe. Nkuko umengo jewe ntateye imbere ni sawa ngume ndikivume muri societe ngume ndimbwa ngume ngene bazi yuko ninakora umuziki nzosanga Frank ahari mu kabare rambwiye ate barangurira agacupa jewe nanje ntari bugurire urumva tubeho turi bamayibo no ifo yuko ino medium yanyu muyihindura ivyo nabasaba ko basavye cyo no gushikiriza kwa nyuma ikaba ari medium ifata umuririmbyi ikamugarukana muri umuririmbyi uzorabe umengo ari ibintu by'igihugu umengo ni bimurabo umenge by'igihugu bira utangiye no kuzana nizo deba ucubona hagurutsa aragiye kandi nabone bimukorako urabyumva abafise ibibazo byinshi umuririmbyi urabona ariko arakubitasho afise n'uruhusha ukacubona hazi umukomiseri runaka ati ugara kubera iki ivyo bintu muri societe nta gaciro bifise mpamvu nabavuga ati kuvuga batangure kumwe ibimogi baraza kuterana ibidare niba bavuga ati sa ugara kandi nuko nyene mugabo urumva rero ori umuziki n'umyanisha abantu nugira ikini umuririmbyi muri societe yagomba ari kuba karorero keza mugabo du notre part nabone hari barakeneye inyigisho ariyo mpamvu mwari mukeneye kugwiza ibiganiro byinshi bituma umuririmbyi yiyumva ikibanza inyigisho sinibaze ko ama media nyene ni ibinyene inyigisho kwigishwa ni umuntu ashoboye gukurikirana ikiganiro kumva harimo content rimwe barayisiga inyigisho simanga ngo uje ngo ufate ngo urubaho ngo wandike ngo yebyo abantu bararushira n'umwanya afise nivyo ko d'abord ugenda hari ugiye kuvyigira ku ishuri bacakuzana n'ibiharuro utanakeneye matrice 23 bitugane abantu bararusha imitwe bakentu baza ugenda straight rero mugenda straight rero no bavurugira ubwenge zamurategura ibiganiro bifise umurongo meze neza bifise ico vyigisha hamwe umuntu agikurikiranye cyose avuga ati uravyumva ikindi kintu naco naho hariho nk'amadeba ejo hari nka deba twakoze ntamwe bwenga kuri centre culturel nka kuri oya ni deba twakoze turi abantu ni haro groupe yitwa promotion de la musique burundaise iwirikiyemwe aba artiste promoter bategura amashow n'ibiki ntamwe bwenga kuri centre culturel akiwacu sivyo hanyuma mufite ikibanza cyiza aha murakwiye kuza muhategurira utuntu mwenuta amarankontre mwenara warashaka ivyo bintu bikaza biraba une fois chaque semaine kuko utambana mukeba ntakubita urugohe kandi rero ntimuzoze mwicara mwibaza yuko ibintu byose kwa leta izobikora mwebwe muhari kugira none tudaheka ndakubaza ikibazo kimwe ndakanagura akantu kari tresem ubu nga mwagira irigara ryo kubanywera urumogi nibo bacakira enjour uzo gufata azobarinde ni leta umva ko ari information bayamushikiri gusa no kwinyaruka gushika mugabo nivyize muza kuyagira nga ari umugani uvuga hari ngo no kwavuga ngo ikinyoma reka ndayigiranye ni kibi canke inkuru mbi igenda na ascenseur mugabo nziza igenda ku ma escalier muga fin de fer ashika bisigurwa afise guhitamo ikindi kibanza abantu bicara so kunywa kagwa umva na hantu nyene umuntu ashobora kupowesha akuri centre culturel akiwacu urafise guhitamwo bavuga ati none ko ino centre ihari pourquoi pas tutokwamana ibiyago
chaque mardi chaque samedi mukaraba nk'umunsi nk'ibi nyene mbika mediatize fin d'offre cyumviro giciye uno munsi si yaromaze koroha kera ivyumviro barindina urazi ibintu tumaze guhinduza mu namashinga amateka bivuye ku mbuga ngurukana bumenyi canke anu batanazi niyo twabivugiye bo bakabona ati ikintu nico ino centre culturelle akiwacu murafise kuyihindura ikabantu hatangirwa ivyumviro kuba umuntu avuga ati bana jewe enjo muzotangura muri babiri cyangwa ugasanga tugatangura turi babiri gusa kugene fendo fuzosanga haje ataye kuzamwe aba indongoti cyane gose n'abandi kujya ngene ugize bibi umwana muto ubona aba leta baje nubundi ariko arayigwa ivyiza aba leta bazoza kandi ega leta ariyo babiri hari abagwanya mabi n'abategura ivyiza cyane gose uravyumva uri kurakora nabi bariho ni bose bama baruko uravyumva hariho igipolisi kizagukingira none igipolisi kizagukingira imyuzure igagira iki igipolisi d'intervention iza gutabara hari igipolisi kizagufata igufunge hari igipolisi gikingira uja n'uruza bose n'aba leta urabyumvaga bro bisigura rero yuko abiyumvira ivyiza ku gihugu n'abagwanyi nabi ku gihugu bose n'aba leta kandi dukora mu nyabune twese turimwo rero nukumenya ati none jewe ikibanza kiwanje mu yo secteur ndimwo mugo umisho no kumenyesha yuko nuko igisata turimwo gikeneye ivyumviro gusomba uburyo kwara uburyo bwo burahari amafaranga arahari mugabo bya vyumviro nk'icyumviro ndashaka gushiga icyumviro ndumwe nta nguvu kigira yes nuko isimbizi wasema Vumba ubona yuko asozera kubarira ati ubu unye aho tugeze dukeneye ivyumviro kurusha ubu yes ndabashimira cyane ko mwafashe umwanya murakurikirana ikiganiro twacu munsi cyo kuri uno munsi twari kumwe na Simbizi wasema Vumba yabibutsa kuza kugendera ikigo Centre Culturelle Akiwacu ni Centre Culturelle ubona yuko iherereye neza neza mu Kigobe munsi ya Ines gatoya kwibarabara rimanuka muri Desi uhashitse byose birahari ibinyobwa bimeze neza imfungwa zimeze neza akayaga kahari kameze neza cyane gose so ntuzuyaze kuza uri kumwe n'umukunzi wawe cyangwa n'abagenzi bawe byose yabihari byose bikagenda byose bikakomeza kugenda neza cyane gose ndabakunda cyane banyita Jefferson Badge the host cyangwa bakanitaga gusa bikwiye behind the camera kwa kundi bari kumwe na musore wanje kumwe na musore nyine bamwita NGM dukore je vous aime beaucoup ciao ciao hasta la vista